Mwaramutse inshuti zacu aho muherereye cyangwa se mwiriwe bivanye naho muri mwese. Uno munsi turi n'iteka ryo kongera kuja imbere zanyu dukora kino kiganiro c'insiguro y'amazina. Tongeye kubasaba kuja kuma YouTube channel yacu gukora sabone canke se partage na jeme mushobore kuduteza imbere. YouTube yacu ni Mwarimu Mbobe, hanyuma no kuri page yacu ya Facebook kwisoko na Mwarimu Mbobe. Murashobora kudusangako kandi ibiganiro byinshi by'insiguro y'amazina biriyo. No munsi rero bivanye n'abatwandikiye tuje n'insiguro z'amazina y'amazina ashika 8. Nuwumva izina ryawe wararyanditse muri commentaire kikaba kitarishikiriye, muratwihanganira mu kiganiro kikurikira tuzoshobora kubikora. No munsi duhera ku izina rya mbere ari ryo Emanuela. Emanuela ni izina rifise inkomoko mu Giheburayo mu ijambo Emmanuel. Emanuela rikaba risigura mu Gifaransa Dieu est avec nous, mu Kirundi Imana iri kumwe natwe. Emanuela arangwa niki? Emanuela ni umuntu yigirira icizere ku rwego rwo hejuru, kandi akaba n'umuntu yiyumvamwo ubutwari muri we, akaba akunda no kuyobora abandi, kandi akifatira imyanzuro ku giti ciwe atawe yiriwe araja kugisha inama. Ni umuntu azi gutandukanya ubuzima bwiwe n'ubuzima bw'akazi. Ni wa muntu azi gusigasira akazi kandi azi gukora neza nk'uwikorera. Izina rigira kabiri ni Fabien. Fabien rikomoka mu Kilatini Fabius canke Faba. Mu Gifaransa ni Feve. Feve risigura semence cyangwa se imbuto. Fabien ni umuntu arangwa no kwiha limite, no kuvuga urugezo rwo gukora ibintu. Mu myitwarire yiwe, mu myitwarire y'abo bantu bitwa ba Fabien, ni izina rihabwa abantu bari strict cyane gose kandi bakara. Iyo ari umwana Fabien ntakunda ubunebwe, ni umuntu azi gukubagana kandi akunda gukora ibikorwa cyangwa se imikino imunezeza mu buzima bwiwe bwa misi yose. Izina rigira gatatu ni Jean-Marie. Jean-Marie rikaba rigizwe n'amazina abiri, Jean hamwe na Maria. Jean mu Kirundi ni Yohani, Marie Maria. Yose akaba afise inkomoko mu Giheburayo uko akurikirana. Jean ni Yehohanan canke Yohanan, rikaba risigura Dieu est miséricordieux, Imana ni nyenubuntu. Hamwe na Marie ni Miriam. Miriam rikaba risigura umukundwa. Iryo zina Jean-Marie rihabwa abantu kenshi usanga ari abantu bari sérieux, bitwararika kandi badakunda akajagari, akunda guhana amasezerano. Ni wa muntu iyo mwahanye amasezerano badakunda kuyarengako, niyo wayarenzeko wewe mwahanye burya ntabifata neza, babisaba ntumudekonere cyangwa se ushobore kuba wumuhemukira mu masezerano mwavuganye. Ni umuntu w'umwizigirwa akunda gushira mu bikorwa ibyatirikanijwe. Izina rigira kane ni Terence. Terence ni izina rifise inkomoko mu Kigiriki, rikaba risigura nyenubuntu. Terence ni umuntu w'indoto. Abantu bafise iryo zina usanga ari abantu bafise impuhwe kandi barangwa n'ukwemera kurenze urugero. Ni abantu bakeneye uwo baba hafi mu buzima bwabo bwa misi yose. Terence ni umuntu afise ukwizera kurengeje urugero.
Tuvuye kuri Terence tuca tuja kw'izina Aletheia. Aletheia ni izina rikomoka mu ijambo ry'ikigiriki aletheia, risigura ukuri, la vérité mu gifaransa. Aletheia ni umuntu akora uko arinze kugisha inama abandi, ariko naho biruko ni umuntu w'imigambi kandi wishaka, ni wa muntu afise ico yoterera ku kintu usanga acigumizamwo, bikunde azocerekane akoresheje ibikorwa. Izina rigire umunani ni Regine, rikomoka mu Kitaliyani mu ijambo regere, risigura gouverner canke diriger, kuyobora. Iryo zina rizwi cyane ku muntu yari yihebeye Imana, Jean François Regis, umwe mu ngendanyi za Yesu. Yari umuntu yakunda kwigisha ivy'iyobokamana, akaba kandi yari umuntu yagize uruhara mw'ishingwa ry'umuji uzwi cyane wa Rennes. Turabashimiye cyane kongera kudutiza amatwi no kudukurikirana mu biganiro byacu bya misi yose. Turabasabye kuza murakora partage, s'abonner na j'aime ku ma YouTube channel yacu nkuko twabivuze aho hejuru, no kuri Facebook kw'isoko na Mwarimu Mbobe. Muradutunga kuko hariho amazina usanga mwadusabye atagira isiguro, nka Golette cyangwa se Bonide cyangwa se Ntuzeya Olentia. Ayo mazina twarayarondeye ntitwayaronka. Hanyuma turabasabye kandi kongera kuduterera, mwongera mukora commentaire. Uwipfuza ko tumusigurira izina ryiwe adusange kwizo YouTube channel no kuri Facebook ku page yacu nkuko twabivuze, abyandike muri commentaire, muzobona isiguro z'amazina yanyu abashikira. Murakoze aho muri hose, mugubwe neza, Imana ibahezagire.